Eka. Akenshi iyo abantu bavuze mama boss mama toilette abantu baca bimvira kumenga bimeze ukuntu kubera iki kwita mama toilette Kenshi bakunda kunyita mama toilette kubera ko ndakubwiye ko ni Nadine toilette irevre ubanza kwikanga mugabejo ukeneye toilette uzokwibuka Nadine rero kuri jeyo ntaco bimbwiye nabwiye aussi longtemps que iyo toilette ingaburira ikanyambika neza iyo kupendeza yote inatoka mu toilette mubimenye aguma hindura imodoka ku mwaka kubera toilette birerekana neza yuko abantu ubu ku rwego rw'isi abantu bafite telefone ari benshi gusumba bafise akazu ka sugumwe haragera n'igihe unabivuze n'abana bawe n'abana banje bakumva umengo ndiko ndabamara amazi urabona ibintu nk'ivyo kuvuga ikintu nk'ico gushika naho hari umuntu wigeze kumbwira ati akoga Nadine n'ukuntu usa oya frema warabuze ibintu ukora kubyo vaye ko ugendera muri ivyo bintu haba rero ugo rujambo niyo bakora ugo rujambo ukuntu ruvuga nkaho umengo n'ibintu bisanzwe cyane ntitukumva abantu ivyo bazovuga byose ntaco bivuze nkunda kuvuga yuko nacandazwe ku majambo ivyo bavuga byose naracandazwe ntaco bitwaye je nzobandanya hamejo utanguye kubona ico ayo mavyi ari karanzanira ko amavyi umwanda wanje wabaye ubutunzi bwanje ndazi uko uzondondera hari n'abandi mu makomentari baza barandika ati uno mugore ararinda n'ukuri ati kuba afise umugabo afise amahera benshi bakunze bashira ko kakana ati mu diaspora afise inoti yarabuze ibindi bintu abona ko yoja mu mavyi vraiment koko mbashaka kumenya rero umugabo we yavyakiriye gute ukimuzanira uno mugambi ndazi uko bitamworoheye mugabo n'umuntu asanzwe yaratembereye n'umuntu asanzwe atana kuri ino anashaka mugabo yugurutse mu mutwe Yes, nkundira ndakuramutse nongera ndaguha ikaze kuri Magic Channel ndakubwira ko ari mugano wa Kent, umugano w'Imana, umugano w'umwete, umugano w'ibikogwa, umugano w'abantu. Nuko another day, another vibe. Uno munsi nkaba nashoboye kukuzanira umwe mu bakenyezi b'imboneza. Umwe muri ba bakenyezi aserutse abandi baheze bakavuga ati gome baramunzi bamwita mama la kupendeza, mama boss. Benshi bamuzi ku izina rya mama toilette. Bivanye n'umugambi yazanye wo kuzana cyo kwita ama toilette mobile. Ndakwakira cyane Nadine. Murakoze cyane kunyakira. Heka. Akenshi iyo abantu bavuze mama boss mama toilette abantu baca bimvira kumenga bimeze ukuntu kubera iki kwita mama toilette kenshi bakunda kunyita mama toilette kubera ko reka ntangure ku present imbere ya vyose ntagoye kubashimira mu mama yakakanya kuza hano kugira ngo nshobore gusangira namwe imigambi n'ivyo ndiko ndakora hama benshi banzi ku mazina nitwa Nadine ndabigengesere abasanzwe nyoboye ishirahamwe Greater Vision Group reka barishira hamwe ryazanye bishasha mu Burundi mu bijanye n'utuzu twasugumwe ngendanwa mu bijanye no kuvidura amatoilette hama nivyo mu guhingura cyane iyo myanda mva mabuno niko akunda kuyita ego rero benshi banzi ku izina rya toilette Nadine toilette kubera ko ariko kazi sanzwe nkora ka misi yose hama nkabandi muri babandi barengeye bimwe twita tabu twebwe murazi yuko kuvuga imyanda amavyi atari kintu coroshe muri culture ziwacu rero benshi bahanze gutyo kubera ko nubahuka ukerivuka bivuga nkuko bisanzwe vyitwa ego nuko twagize gutya tuza kubona umugambi usa n'uriko uragera ahantu heza benshi batangura kwibona uri numwe twama tubona abaririmbyi bama bashobora gushira ku mbuga zabo bahagize bati aradufasha aratwitaho kumvo zuko witabira ibiteramo byinshi bagakunda kubona toilette mobile uno munsi turashaka kumenya iciyumviro cyo gutangura kuzana tujya tuzu twasugumwe ngendanwa
ndavyite ko ari ngendano cavuye he kuri Nadine? Nkunda kubivuga kenshi twagize ikibazo mu 2019 aho twabuze umuvyeyi. Uyu mugambi nsanzwe ndawukorana n'umwe tuvukana ataba ngaha. Rero tugenda gufuba umuvyeyi wacu ariwe papa, hama tugeze hariya aburaho umuvyeyi twadusigaranye ariwe mama, mugabo bose baragiye. Acaburaho yihagarika. Hama yarafise n'akagwara ka diabete, abuze aho yihagarika niho twaciye turondera twaranje nyene kibire urabona. Uyo umusaza wanje niwe yazanye imodoka ashira ngaho iba nk'uruhome irazibira araja kwihagarika, hacaboneka n'abandi nkabangaye abatante abantu bakuze baba mama bashaka kwihagarika. Rero twaba twadusanzwe twari dufise imigambi yo kurangura muri kino gihugu kuko twebwe inguvu zacu ziraca hari turaba jeune. Twaravuze tuti tutegeza kugira ico duterereye, turi babandi bavuga ngo ntiturindiriye iki gihugu kizoduha kuko ivyo gimaze kuduha ni vyinshi, harageze ko natwe tugira ico tumari igihugu cacu. Rero naho twaciye twiyumvira gutangurira ngaho. Twari dufite indi migambi twashaka kuzana, mugabo turayireka kuko twabonye urgence iri muri ico gisata cy'isuku n'isukura, na cane mu vyerekeye utuzu twasugumwe. Ibiharuro birerekana neza yuko abantu ubu ku rwego rw'isi abantu bafise telefone ari benshi gusumba bafise akazu kasugumwe. Ico ni kibazo. Ako kantu mugashire ko bakunzi ba Magic cyane. Hama tukaba dusanzwe tuzi ubu baravuga ubu bigezaho abarundi ibice 16 kwijana gusa arivyo bifise akazu kasugumwe kabereye. Rero hari ikibazo muri ico gisata. Naho rero twaciye tuvuga tuti reka duterera agacumu kubumwe kugira ngo natwe tugira ico tumariye igihugu cacu by'ukuri. Yego naho icyumviro cavuye tuca turaza, ingorane zari nyinshi mugabo twarashoboye guhagarara kubera twasanze turiko twishura ku kibazo benshi bari bafise. Nuko twagize gutya tuza kubona vuba cyane Nadine aheruka gusohoka igihugu yitabiriye inama mpuzamakungu. Twarabibonye, tuba dushaka kumenya wiyumva gute iyo umugambi watanguje ari muto uno musi kabugeze ku rwego mpuzamakungu, aho ubona ko bashobora kubatumira kugira mushobore guserukira igihugu mu makungu. Ego nkunda kuvuga yuko kenshi iyo uri kurakora wenyene hari ivyo uri kurakora nubwo biba biri binini gute, hari giye biba biboneka nk'umengo ni bitoyi. Mugabe iyo ukoranye n'abandi mugera kure, mukora ibintu bigera kure kandi birimo inguvu kubera ko ukuboko kundi muntu kwese kwama ari inguvu ziyongera. Rero tumaze kuja muri ico gisata twahuye n'ingorane nyinshi, harimo ikibazo ca mentalite yaho umurundi atashobora kumva gute ukota akazi gasugumwe. Hama turagerageza gushira inguvu mu gusensibiliza, biragira ico bitanze kubera ko yari besoin yari ihari. Hama niho twiyumvira tuti comme hariho n'abandi basanzwe bari muri ico gisata, reka twegerane turaba ukuntu twoteza imbere iki gisata cy'isuku n'isukura twebwe nk'abantu bikorera utwabo. Dusanzwe tuzi kenshi yuko abantu abantu bari bakora muri ico gisata soit bari gouvernement canke les organisations internationales canke les ONG. Rero harageze rero ko natwe secteur privé tugira ico dukoze. Twaragitanguye mugabo harageze yuko dufatana mu mugongo kugira ngo tugere kure. Naho rero twaciye twiyumvira kugira ishira hamwe y'abavidangeurs bo mu Burundi. Candagirisha hamwe gitwa Association Burundaise des acteurs de l'assainissement, aho twashizemwo abantu bafise amakamyo yose avidura, hama dushira inguvu hamwe kugira ngo dushobore guteza imbere uyu mwuga wacu. Rero ni muri iyo ntumbero rero bashoboye kuza baratubona, barabona yuko turi ku gikorwa, baca baradutumira mu kuja guserukira igihugu c'u Burundi muri Association panafricaine des acteurs de l'assainissement
ni organisation yitwa APA. Rero ni muri ubwo rwego nagiye hama baratwizera kandi batugira bangira umumambre wa bureau. Ubu rero turaserukiwe. Je ndabaye ndakoma amashi abiri. Abafana bacu duriye muri commentaire babanze bamukeze. Dego nivyo rero naragiye guserukira igihugu cacu c'u Burundi mu banyamwuga abandi bamaze kugera kure. Aho ubona yuko ibikorwa vyabo bibavugira. Natwe turifuza kubona kino gisata umurundi wese ahari aciyumvamo kandi agira icakoze. Nkunda kuvuga ko ikibazo woca c'isuku n'isukura cega umurundi wese. Narashimye cyane semaine de l'assainissement umukuru w'igihugu yashizeho aho yagiye arasukura igisagara, yagenda arasukura ahantu hose. Aranadutegeka, aranatubwira twitabire tuje gukora isuku aho dusanzwe dukorera. Ico cyari ikintu campimbaye gose kuko kiri mu bintu nama niyumvira none nk'ubu ingwara dusanzwe tuzi uko iki gisata tukirengagije naho tukirengagiza ari gisata gisanzwe cy'intervena mu gisata gikomeye cyane kijanye n'amagara y'abantu. None ingwara zitewe n'isuku rike ziteye zizotera umukuru w'igihugu, zizofata twese, zizofata jewe, zizofata wewe, zizofata abana bawe, zizofata abana banje. Nico gituma ari urugamba rw'umurundi wese ahari. Rero ndashima cyane aho turiko turagera, ndanasaba abarundi guhagurukira ico gisata tucite gwacu, ugira isuku iwawe ngira isuku iwanje, hama gutyo niko tuzobona igihugu cacu cose gisukuwe. Aho tutirengagije bijanye n'ihindagurika ry'ibihe, mwarabonye yuko ubu bitakira agaseseshwa rumuri, ingaruka zavyo ziri turiko turazibona. Nibaza yuko nka wowe ndavye imyaka yawe nkaraba ni iwanje ntitwari bwabone aho Tanganyika itera gushika naho ikaduga quartier yose ikagenda. Ivyo ntavyo twari bwabone. Rero turi mu generation ya mbere ariko arakubitwa ariko arashikirwa n'iryo hindagurika ry'ibihe, bisaba yuko umurundi wese umenya utanguruga ukagira ico bita prise de conscience, ukamenya yuko uwo mwanda wandagaza uri kuratera ikibazo ku buzima bwawe, ku buzima bwanje no kubidukikije vyose. Hamejo ingaruka zavyo ni wowe ni jewe tuzotegereza kuzibona. Nuko dusubiye inyuma gato mbashaka kumenya akenshi bakunze bavuga bati murabona ko ni ibintu biba bigoye gutahura gute umudamu nk'ujya bavuga ari chic aberewe kujya gukora mu gisata kijanye n'ivy'imyanda. Ndavuga cyane cyane surtout toilette. Benshi bakunze kwiyumvira ati byari bigoye kubera ko ni ibintu batatahura kumva ko ushobora gufata igikorwa nka kijya mu gukoranya ugwaruka ugashobora kuza urabaha zijya nyigisho ndetse bakamenya uko nabikora. Ndashaka kumenya rero mu kibano bavyakira gute babonye Nadine na personality yiwe twari tuzi agiye kuvuga gusigura ibintu by'amavi. Ntabwo yuko mu ngorane nyamukuru twahuye nazo zari ingorane z'ivyiyumviro. Ivyo rero iyo mentalite iri mu Barundi novuga nka twese kubera niko twakuze ntawe nota kwikosa, niko twakuze umuco utwigisha. Rero igihe cose iyo Imana itanze vision iragwa na provision kandi kanaguherekeza. Je ngitangura muri iki gisata ntivyari ibintu vyoroshe kuko ndibuka yuko haragera n'igihe unabivuze n'abana bawe n'abana banje bakumva umengo ndiko ndabamara amazi rero nk'ivyo kuvuga ikintu nk'ico gushika naho hari umuntu wigeze kumbwira ati akoga Nadine n'ukuntu usa oya frame warabuze ibintu ukora kubyo vaye ko ugendera muri ivyo bintu. Haba rero ugo rujambo niyo bakora ugo rujambo kuno ruvuga nka umengo n'ibintu bisanzwe cyane ntitukumva. Rero naratahuye yuko muri entrepreneuriat si bose bazokumva kandi si bose bazogutahura. Mugabe ufise intumbero, ufise objectif, ufise aho uri kuraja urabandanya.
iminwa iduca intege tuzokama twayironse kandi ikibabaje ntibiva kure biva muri babandi nyene mwamana muri babagenzi bawe ba misi yose bamwe bari proche yawe nyene bakaguta hama umunsi bamaze kubona yuko biriko birakuzanira amatunda niho bazokwiyumvira kugaruka Bugabe ivyo c'est la loi de la vie n'ubuzima bumeze turavyakira rero igikuru kubimenya nibwo buzima urabibamo nyene ukabandanya ugakora kuko naje gusanga atamwuga numwe udakiza atari umwuga wo kuroga kandi sinigera ntegwa isoni nico nkora kuko ndazi yuko gifise akamaro kimariye aka kazi ni nagaheba sinzoza kugutega amaboko ngume ikimara amaje nukuza gutega amaboko nsaba icumpa kurusha gukoresha ayo maboko nyene ampe ico ndakwifuzako rero nivyo ni muri yo ntumbero ni muri yo sense nabifashe yuko abantu ivyo bazovuga vyose ntaco bivuze nkunda kuvuga yuko nacyandazwe ku majambo ivyo bavuga vyose naracandazwe ntaco bitwaye je nzobandanya hamejo utanguye kubona ico ayo mavyi ari karazanira ko amavyi umwanda wanje wabaye ubutunzi bwanje ndazi uko uzondondera dukunze kuri wowe ku nkuta za ukunze kwandika ati aho bamwe baraba amavyi bakabonamo ubucafu twebwe nka Great Vision tuyaravye tubabonamwo guhingura umwavu tuyabonamwo ibindi bintu vyinshi yodufasha hambavu yo kuyakoresha mu bisata bigiye bitandukanye mbashaka kumenya rero tugaruka inyuma gato ego nivyo vyari ibintu bitoroshe ukubona ko wofata uwo mwanzuro ariko twagize gutya tubona hari nabandi mu makomentari baza barandika ati uno mugore ararinda n'ukuri ati kuba afise umugabo afise amahera benshi bakunze bashira ko kakana ati mu diaspora afise inoti yarabuze ibindi bintu abona ko yoja mu mavyi vraiment koko mbashaka kumenya rero umugabo we yavyakiriye gute ukimuzanira uno mugambi ndazi yuko bitamworoheye mugabo n'umuntu asanzwe yaratembereye n'umuntu asanzwe atana kuri ino anashaka mugabo yugurutse mu mutwe ico kiri mu bintu vyamfashije kuko ari ibintu nakazi akoramo arabona yuko uyu munsi bariko bahagaciro la protection de l'environnement akacabona yuko umukenyezi wiwe umugore wiwe nawe ari kagira icyo aterereye mu gihugu kugira ngo dukingira ibidukikije rero bigitangura ntibyari ibintu byoroshe mugabo kuko nawe baramuremera iyo mentalite ndiko ndakubwira nawe baramuremera hariyo nk'akavideo kigeze gusohoka twari muri journée mondiale des toilettes ahubwo ngire ko ndanayibibutsa harageze mutangure kwitegura ni tariki 19 z'ukwezi kwa 11 tariki 19 munyonyo wamara umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe utuzu twasugumu rero nivyo hari akavideo kigeze gusohoka tuko turasigura ukuntu umwanda wawe ushobora kukubera ubutunzi benshi rero baravuze ko nisimukana bamurungikira kusimukana urumva ukabona yuko biriko biramuremera genre ariko avuga ibiteye isoni ntibamenye yuko ivyo nyene abo bariko bavuga ko biteye isoni nabo bari mu bantu basohora nyamyanda nyene nico gituma rero ndashima ko umushinga ntayo wanje yashoboye kumfasha haragera aho vraiment bitahura nawe aracandagwa kuri ivyo bintu vy'amajambo hama arafata mu mugongo yego ndanamushimira gose kuko si ikintu nkunda kubivuga yuko mu bintu bikunda gutuma abakenyezi b'abarundikazi badahaguruka ngo bakore biyaguye abagabo ari intambamye novuga ngo za mbere kuko hari igihe umushinga ntaye mwubakanye ashobora kukwereka yuko atakindi kintu na kimwe wokora atari kwicara mu rugo ukarera abana nako sakazi gato mugabo n'umukenyezi arafise ico yomarira igihugu hambavu yo kurera abana rero ico ndashima we kuko yakirenganye ndanahimiriza n'abashinga ntaye gushigikira imigambi y'abakenyezi babo kuko mu gushigikira umugambi w'abakenyezi bituma
umukenyezi wawe atera imbere n'urugo rwawe rugatera imbere hama ivyiza vyacu vyamwa n'abana banyu babijya muraheza mugahuriza hamwe ego nivyo rero tworengera uwo muco wo kumva yuko umugore ari wo gusenya akavuma bikagarukiraho ko bashoboye no kwiga bakazana n'imigambi mishasha ishobora guterera mu gihugu cabibarutse nuko nico conyene wanashaka nico kiri mu bintu mbona yuko bizodufasha gushika mu mbona kazoza 2040-2060 aho gushira imbere imigambi y'abakenyezi abakenyezi bashoboye ibintu vyinshi nshobora kwibaza kandi iyo bakoze bakora neza rero iyo dushigikiye kandi turi na benshi iyo dushigikiye imigambi y'abakenyezi no kuvuga ni 60% ekonomi uzoburi kuraduza ego hari benshi baravuze bati urabona ko ati kumbure biza kugorana bivaye nuko ati mutaba muri hafi na hafi ati umukenyezi yisanzura umugabo atari hafi yiwe ati bari hafi aheza akamufata haya kuri Nadine wewe tuvuge ko nawe vyamworoheye kumvuza uko umugabo we akenshi akunda kuba atari mu gihugu cyanye ni kubera ko we yarasanzwe tubivuge amaze gutembera ibihugu byinshi ikintangaje nukukuntu ubizi je sije nakubwiye ko ngushinga nabanje ntangaje no kubona ayo makuru muyazi mugabo ntaro mu vyatumye niyagura sinovuga ko ari ivyo kuko wanashaka iyo ahari biroroha uzi yuko ufise nk'urugendo ukabuzi yuko usigiye urugo umushinga ntaye wawe umusanzwe mu rusange umupartenaire mu gifaransa bivuga neza iyo ugiye nk'ubushike uronse nk'iyo mission ukabuzi yuko umupartenaire wawe ahari ugenda umutima utekanye mugabo ugiye adahari ugenda umutima uri mu kirere ubumva umengo nta usigiye urugo ukumva umengo hari agahazi rero jewe kuba atari hafi yanje je ndabibona nk'ingorane sindabibona nk'ivyiza kuko igihe yarahari igihe aba hari mbanzi umwanya wo ku kazi n'umwanya w'ivyo mu rugo ndagerageza kubitandukanya nkamenya aya masaha n'ay'akazi aya masaha nayo n'ay'urugo kuko n'urugo n'irindi shira hamwe rifise ino organisation ico rero ico tuzomurondera aze mama barafata agatebe tuzotegura ikiganiro kijanye ego murumva rero je se kuvuga ngo kuba atari hafi ngo nivyo vyampaye kwiyagura ya je kuba atari hafi ahubwo ndayibona nk'ingorane mugabo urumva uko biri kose dutegerezwa gukora kuko urugamba twararutanguye ntiturugarukiriza hagati dutegerezwa guhumeka ari uko dushitse kuri vision dufise rero ntihera uyu munsi ntihera ejo izohera ari uko tuvuye ku isi mbashaka kumenya rero bihora bishika tukabona rimwe na rimwe urishikira kuri tera ibitangaza abantu benshi kumbure baravuga bati ujya mudamu arakora n'ubuhizi bwiwe kumvuze uko ashika kuri tera umugabo wawe yumvise ko saa 7 saa 8 wasotse wagiye gukurikirana ibikorwa ukuntu biriko biragenda mu masho ntivyahora bitera intambamya gahava ati sha izo toilette na hari mu village gukurikirana saa 7 saa 8 mu masho namahoro yabo nibaza yuko urugo rudahagaze kuri kutizerana confiance ruhagaze kuri confiance ni rero mu gihe mba ndi mu kazi mba ndi mu kazi nyene kandi si ikintu cotera intambamyi canke n'ikigira gitera intambamyi biza kuba bibi iyo uwo muri kumwe atanguye kwibaza yuko wamubeshe ko wagiye mu kazi atari ko wagiyemo mugabo je kuri kayanje biba bizwi wanashaka si ibintu umuntu akora inbox nibikorwa biba biri ku mugaragaro no kuvuga ndakubwiye ko ndi ngaha muri concert ya Natasha Namba par exemple cyangwa muri concert ya Dudu ni ngombwa soit tuzombona muri television cyangwa uzombo utegezwa kubona gusa bakabona ibikorwa nibikorwa tugezaho ibikorwa arivyo bituvugira nitwivugira ego nivyo si ikintu novuga ngo kandi nakubwiye yuko hariho ibintu vyinshi novuga ngo vy'umuco w'ikirundi adakurikiza atanaraba ko gose kubera
iyo uzi iyo uri kuraja uramenya n'ukuntu hagenda nabo mujanayo rero si ikintu ngo yontera ikibazo ngo wagiye bagarutse ya ndumudamu ari responsable mu buzima barabizi ariko binongeye nawe nuko nawe yugurutse ahubwo reka tukivuga uko ku mashuri afise ariko rero turashaka kumenya uno munsi dora tubona Nadine ari wa mbere afati ya mbere akaza gutera intege abakenyezi mbere vuke bakore muga urabona intambamizi garuka hahandi umukenyezi arashobora kuba afise umugambi kanaka canke yumva yo gukora ikintu kanaka umugabo akamuzibira ati iki kintu sico ibi sivyo hajya kuri Nadine wewe araheza akavyakira gute jewe ngerageje kuvuga kuri iyo point jewe nkanje iyo mfise nk'ikintu anashaka ndamwita umukonseiller wanje ndamubwira ati jewe ndafise ikibazo kiniki ko aranabibona wanashaka nk'iyo mfise ikibazo hari igihe ushobora kumara nk'imisi ibiri udasinzira burya entrepreneuriat ikintu coroshe si cyo kimwe n'umusalarié ukora udakora umushahara wawe zoburi haje mugabo uri muri entrepreneuriat ubuzi yuko wowe udakoze no seulement we ntacuronka mugabo hariho abantu nk'ijana bari nyuma yawe bategere uzoburi kuraniga rero hari igihe birabishika umuntu akarara yicaye imisi ibiri uri mu bibazo nyene vy'akazi hama nyene arabibona bigashika ukavyuka ukaja kuri biro machine nyene akabona ugatakara ukarabona niyo machine ukayireka ukabona ko umuntu si hari ukaburani ukabona icyo ufatana icureka rero kenshi iyo ndi mu bibazo nk'ivyo mpora nca ndamwikora ko nkamaze ati mfise ikibazo kiniki iyo we wumva ari nka wewe wogikemura gute rero tugahanurana kuko mu bintu bifasha urugo la communication ikintu ca mbere tugahanurana akambwira ati si jete twanogira ukunukunuko hamambwiye ikintu numva yuko kitari applicable iwanje nkambwira ati no ico nibaza yuko kuri jewe kitobuko kubera iki akacavuga atoya ahubwo twokigira gutya donc tukeshanja kuri ivyo bintu rero je novuga yuko amfasha cyane kwiyameliora hama je ndi mu bantu badatinya kugira échec kuko échec ni ndayigiramwo on apprend par nos erreurs hama umaze kwigira muri échec ya uri ameliora ni jewe ndatera imbere n'akazi kakagenda neza rero nivyo mba numvume ngo no partage ndanasaba abashinganaye b'abarundi nukuri bareka abakenyezi babo bakore barashoboye kandi umukenyezi ari responsable ashoboye guhagarika urugo rwiwe ashoboye no guhagarika ishirahamwe ego ako kantu gasubiremo nabivuze umukenyezi ashoboye guhagarika urugo rwiwe ashoboye no guhagarika ishirahamwe kuko urugo n'ishirahamwe nk'izindi na organisation y'ishirahamwe ugiye kwiraba mu rugo ibihimba byose amadepartement yose arimwo kandi menshi usanga ari umukenyezi ahagarariye rero naho dufashanye noneho ubuzima butarabuzimba tutavyumvise ubu bakunda kuvuga ngo ngo udashaka kwiga ubuzima burakwigisha rero abagabo b'abarundi tudashaka kuvyiga ubu dutangure kwitegura ubuzima bwo niho buriko buradutwara bareka abakenyezi nabo berekane ico bashoboye ubuzima butera buzimba kandi abarundi uko ndabizi ntidutera duhagarika kuvyara tuzokwama tugwira ku munsi tuzokwama tugwira hama ivyatunaniye ko tudashoboye kongerereza inguvu mu gufatana muda mu bikogwa umugabo azane n'umugore azane izo ngo ziriko zirasambuka zizogenda n'abana ntaco tuzaturiko turabaraga aho simvuze igihugu cacu tuzaturiko dutera mu bukene rero abakenyezi duhaguruke dukore n'abashinga ntaye bacu bakore hama
tuzane duteze imbere igihugu cacu. Nuko ndakubwira ko twari kumwe na Nadine ndabigengesere benshi bamuzi kuri mama toilette na mama la kupendeza. Mbashaka kumenyera mu gusozera akenshi bihora bimacingana iyo bakubwiye ati tubusanzwe tumenyere nka mama la kupendeza mama la toilette naho rikaza babiguhamagaye ntibihora biguhungabanya burya. Oya jewe wanashaka ndabikunda kuko hari ikintu mba ndiko ndasigura umugambi indirectement. Ndakubwiye ko ni Nadine toilette irevre ubanza kwikanga mugabejo ukeneye toilette uzokwibuka Nadine. Rero kuri jewe ntaco bimbwiye nabwiye aussi longtemps que iyo toilette ingaburira ikanyambika neza iyo kupendeza yote inatoka mu toilette mubimenye aguma hindura imodoka ku mwaka kubera toilette rero numvumengo ni kintu jewe je suis fière yo kuba nitwa Nadine toilette kwandazi akamaro bingirira ni ngejo none wowe kubwira ngo we bakwise umugano wa micro urashavura. Oya ari ivyo bintu aho nakubera kumva ko je nogira isoni no kwitwa Nadine toilette ari byo bingaburira byo bingize ico ndi uyu munsi ni ivyo rero nuko turakwiye kandi abajene turakwiye guhagarika gusuzugura akazi abarundi cyane cyane. Urana nk'abajene bagenda hanze iyo bagiye facilement arakora akazi ko koza ivyombo mugabo ngaha aremera kicara kwirigara adashobora kuja gusaba akazi muri restaurant ko koza ivyombo. None kubira iki tugaya akazi hama ikibabaje nuko tuca tugenda gusuzugurwa n'abanyamahanga mu kubikora tubabera abakozi hakobera umukozi basi mwene so murundi mugenzaho ubikorera iwanyu ikorera iwanyu kubera uri kuteza imbere mwene so n'igihugu cyawe kiriko kitatera imbere bajyaho uri kurateza imbere ntaco bazokumarira bazokwirukana uzoja overstay bakwirukana ntibazibuka ko ari sho amaze muri ico gihugu. Nico gituma dukwiye gushira ingufu cyane kugira ngo duteze imbere ikino gihugu. Ndi mu bantu bakunda kuvuga ngo vision 2040 2060 dutegerezwa kwihagurukira d'abord twebwe abajene parce que biraturaba en premier ne muri 2040 nindazoba hari wozo ufise imyaka ingahe bavyumva ugwaruka mu vyumva ni wewe uzofisi uyu munsi umujene afise 20 ans muri 2040 azofise 35 ans umujene afise 30 à 2040 azofise 50 ans ni mwebwe muzoba muri abadepite ni mwe muzoba muri ko murazana muzoba muri abadirecteur ni mwe muzoba muri ko mu basenateur ni na muri mwebwe nyene hazoba hari kwavamo abakuru b'ibihugu. None utiteguye uyu munsi uhaguruke ukore ivyo bintu bizokugwako ni twebwe dufite uruhara runini muri 2040 2060 kubera ni twebwe vyega ni twebwe tuzoba turaba acteur bicogi kanasaba n'abadukuriye kugira ngo bashobore gutegura urwaruka neza no gushira imbaraga muri education ahanini mu ndero kugira ngo tube préparé dutegurwe kugera muri iyo vision. Ni ivyo rero ndavuga ivyo rero bizoshi kugira ubone igihugu giteye imbere habanza imyuga mito le secteur privé nituma igihugu kiba igihugu kiri emerge kuko nibo bajana nibo bakora l'économie y'igihugu. Rero nsaba yuko abajene twohaguruka tugakora ico cyose ubona ko kibuze utangure wige inyishu wozana. La technologie irahari yaroroheje ibintu uyu munsi urashobora gukora energie urashobora gukora groupe électrogène utigeze uvyiga utigeze wideplace muga kubera ko wafashe umwanya ukavyiga soit online soit ukagira amarosheshe yawe ukagira ukuntu ushobora kubirondera. Technologie yaroroheje ubuzima kandi ntuze twitwaze ni intango yo gutera imbere ni intango yugurura imyango myinshi mu iterambere rya bene gihugu n'igihugu. Rero duhaguruke dukore ntashwa dufise vision irahari kandi uko rudakora avec ou sans toi
tuzobishikako nuko rero tu as intérêt yo gushobora yo guhaguruka kugira ngo nawe uzuronka ico wirata ico gihe. Nadine ndagushimire vy'imva mutima tunasaba ko hamwe twosubira kukurondera ko turafise na byinshi urumwe mu bantu bahora bafasha abakenyezi nitwashobora kukwitura kuzosubira kwitaba akamo kacu. Ego nta kibazo kuko nakubwiye yuko twe tubandanya dukora nukuri nimba hari ico dukeyinzi dushobora gufasha umujene canke umukenyezi ariko aranyumva canke umurundi wese ahari zobikora kubera ko nanje mba nipfuza kwigira ku bandi. Nuko ndakubwira ko twari kumwe na mama Toilette wari karadufasha kugira dushobore kuronka zino sanamu zimeze gutya mwite Scott. Asante sana, ciao ciao.